aha naho nyene tugatera kamo nyakubahwa atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko twabivuze mu gushingwa amabanga abantu bamwe na bamwe mu mvugo nziza y'amayabwe y'abarundi yuko byukuri dukwiye twese kuba abarundi bamwe umwe tukanaba mukeza cyane dukeza uwo mugambwe nyene ku matora baherutse gukora igihugu cagize muri 2025 ko mugambwe CNDD-FDD warose intebe zose mu nama nshinga amateka uronka bakenguza amateka uronka ba mustanteri bose ariho rero tuvuga tuti ubutigu burageze bwo kwevariwa uyu mugambwe mu myaka 20 umaze byukuri mu kuwukeza kwacu turavuga ko hariho bimwe bitariko biragenda neza cyane dufatiye ku by'ubutungane rero turazi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe nyene adashaka akarenganyo atagakunda naho rero boraba bariko barakora ibitabereye mu butungane bakabasubiriza abantu bokora ibibereye abene gihugu babizigiye babahunza amajwi kandi kira noneho abarundi bose nyimba barabizigiye bakabahunda ayo majwi nuko bashaka gutunganirizwa rero tubateye akamo muri uyu mwaka byukuri bariko barahimbaza isabukuru y'imyaka 20 uyu muganga umaze uri ku butegetsi ivyo bitagenze neza nibavyicarire cyane ivy'ubutungane niho abarundi bazovuga ati wa mugambwe twahunda amajwi byukuri uri ku kivi mu byukuri uyu mugambwe hariho ivyo wakoze bimeze neza kandi bishimishije mugabo umuntu apfunzwe ntiyovuga ngo uwo mugambwe uri kurakora neza umuntu afise uwayiwe apfunzwe ntiyovuga ko uwo mugambwe uri kurakora neza kuko mu gutora abacamanza uwo mugambwe twibaza ko nawo nyene woba kuri ku butegetsi ari uramutswa byose byinshi birabizwi ukuntu abo bacamanza bajaho n'ukuntu abo baprocureur tuvuga yuko abatari mu nzira nziza itomoye bashira mu bindi bibanza babereye mugaye ivyo bibanza byo gufata ingingo ziremereye baka bibakuramo dusaba aya mezi 3 asigaye kugira umwaka wa 2025 tusozere twinjire mu mwaka wa 2026 ko se barundi yosubira gafata ingingo nziza yamayafashe zakigoro ka bene gihugu atibagiye akabanyororo twatumuteye akamo ko yosubira akagira ikigongwe nk'umuvyeyi abanyororo bakabarekura Ishiramwe ntabariza riharanira ineza abanyororo n'imiryango yabo murazi neza yuko ishiramwe ntabariza riraje agataya k'abanyororo turajwe ishinga n'ibitigiri biri mu mabohero 11 yo mu Burundi n'amasantre 2 y'abana ivyo tukabivuga twisunze ibi bikurikira murazi neza yuko hari abantu bapfunzwe sentare zarabarekuye abo bantu byukuri bari mu mabohero yose uko twayavuze aho hejuru 11 yo mu Burundi ariko tukavuga tuti iyo ngendo igumye imeze uko nukuri se barundi imbono yakazoza y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ntitwotera imbere dufise ubutungane bufise imyifato beniyo yo kunyinyana tuvyite kunyinyana kuko uravye neza murazi muri protokolo y'igihugu cyangwa yo kwisi umucamanza niwe abasumba umuprocureur cajejwe ajejwe gushikicengeza
umuntu imbere ya sentare. Ico gihe iyo sentare rero yejeje umuntu, procureur yunguruje, iyo sentare ya kabiri yekarekura uwo muntu, mbere ni ya gatatu, aho tuvuga ati akamaramaza naho na sentare ntahinyuzwa. Iyo yejeje umuntu usanga vy'ukuri uwo muntu yagumye mwibohero. Ivyo rero twe mwishirahamwe ntabariza biraturaje ishinga, bikaturaza ishinga, tuhamagarira rero abo batowe, inama nshinga amateka, nkenguza amateka, Sebarundi ariwe kizigenza mu butungane, umukuru wa sentare ntahinyuzwa, umushikiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Republika, yuko iki kibazo c'abanyororo bogifata nka nkama, na cane cane ko tubona neza iyo umunyororo apfunzwe hahomba ibintu vyinshi igihugu. Aho twovuga umuryango uwo muntu yavuyemo kwama mu nzira baja kumuraba, aho twovuga umuntu yari umunyeshuri ugasanga amashuri wagira yate kubera ubusamazi bw'abana bariya. Niho rero dutera akamo inama nshinga amateka na nkenguza amateka kw'ico kibazo bocicarira, mbere hakaba ikigongwe baravye ivyaha biremereye. Aho twovuga nk'abafashe abakenyezi ku nguvu, tukavuga n'abagize ubwicanyi bukabije. Mugabo vy'ukuri umuntu apfunzwe yagiriza amahera y'umuntu cangwe yagirizwa ibi na biriya, tukuyemo ivyo vyaha twavuze aho hejuru, abo bantu bose bakwiye gutaha bakidegemvya. Umuntu yapfunzwe umwaka yari yaciriye imyaka 10, buryo umwaka uri ahantu hugaranywe atamwidegemvya ufise, n'uwo kurekura ntiwo kwipfuza gusubira ivyo wari urimwo. Niho rero dusaba abashikiriza amanza vy'ukuri bapfunga umuntu babanje kwishira mu kibanza, mbega jeho ngiye hajya ahantu nkatakaza uyu mwanya, umuryango wanje vyo bavyifashe gute? Kuko bariho bapfunzwe, bariho tugiye kubaraba duha amatemwanyaji, abara ba procureur bakatubwira tuwonde kura hariho nize. Rero mu by'ukuri twarabivuze kenshi, murabizi, turongera turanabwira Sebarundi imbere yuko agira procureur umuntu nabanza amenye procureur ico yarari imbere yuko aza kuba procureur. Ntiwoba wari usanzwe uri umuntu wigenza nabi kw'ishuri mu kibana aho baye ngo baye procureur hoho ngo uragororoka oya. Niho rero dusavye abanyakubahwa bashinga amateka, abenegihugu babahunze amajwi ari benshi, nabo nibakora iyo bwabaga babakure kwiyongugo cangwe ubwo buremere bwo kwamana intuntu y'abantu babo bari mu bibazo. Ivyo rero tukavuga twisunze ivyo byose tuvuze aho hejuru, tumaze kugendera amabohero tukabona ukuntu buremere abantu bapfunzwe, kandi mubona ko umwanya umwe umushikiza amanza kizigenza ararekura ngo ab'ivyaha bito bito akaba hari birete provisoire, mugabo tukaguma dusanga abantu buzuranyeyo. Rero ibi bintu twokwita vy'amadiri, usanga umuntu apfungisha umuntu ngo afitiye amaheraya, uwo muntu agiye gutakaza ubuzima bwiwe aho mu mabohero twavuze, kandi agiye no gukonsoma igihugu. Mugabo uwo muntu hamwe yoriha nayo mahera uwo muntu, igihugu nta kindi kiharonka, naco kironka. Rero twebwe tugasaba ati abantu bafitaniye ibyo bafitaniye nibumvikane, uwo muntu hako aza kononekarera mu munyororo n'igihugu kigahomba. Dufatiye ari umudandaza, igihugu kirahomba amakori, kigahomba n'umuntu ubwacu. Hama kandi n'uwo mudandaza nyene nawe nyene acahomba, kuko abahora bamwizigira bakamuha ibidandazwa
cyangwa bakamuha sinzi ko ari amabanki, usanga abo bantu bose ataco baba banze mu byo twovuga cyane cyane abo baba bari mu mabohero. Ico kintu rero twavuze yuko usanga umunyororo ariko araba victime, ni ibi bintu twavuze twisunze ko procureur ashengeje umuntu sentare kamweza, uwo muntu yarakwiye kuja aho sentare yamushize, procureur akazopfuma mukurikirana yidegenza. Naho rero tuvuze dutera kamo Sebarundi, mu vy'ukuri imbabazi yamayagiriye abanyororo, ugasanga hari abagumye n'ubu turaza bo yagiriye ikigongo bakiri mu mabohero. Ivyo rero ntibihesha iteka icubahiro igihugu cacu, ntibihesha iteka n'agateka kazina muntu muri rusange. Niho rero dusaba mu vy'ukuri Sebarundi n'amashinga amateka nkenguza amateka ko boja hamwe bakaraba ikibereye kuri abo bene wacu bari mu mabohero atandukanye. Aho rero tukaba tubisabye tuvuga tuti abo bantu bari mu mabohero hamwe botaha, igihugu cyo kunguka abantu baco kandi kikunguka n'umwimbu baje guproduza, kandi bakanunguka imiryango ikasubira ikaronka amahoro. Burya ntiwogira amahoro wawe ari mu ibohero. Ikindi twashaka kuvuga, umushikiranganje w'ubutungane ibibazo bimurindiriye ni imyidogo abarundi uciye hariya na hariya umva bidogera ubutungane. Aho tukavuga ati by'ukuri urongoye sentare nahinyuzwa ntaca atakora kugira himiriza abacamanza kugira bige ibibereye byo bikwiye abenegihugu. Mugabo tukavuga tuti Sebarundi we agena abaprocureur kandi akagena na mushikizamanza kizigenza wa Republika, nibarabe kibereye bakuri ntuntu z'abarundi bamwe bamwe bafise ababo baheze muri ayo mabohero. Kandi murazi neza yuko umuntu yapfunzwe n'umubabaro, twebwe tubabwira misi yose ijoro woribwira wariraye. Imyaka 12 twabayeyo turazi yuko mwibohero ari ahantu hataryoshe kandi hagoye. Ikindi kibazo twabonye mu mabohero, abapfasoni bapfunzwe ubu n'umurengera, niyo bagiye procureur general ko ararekura bajya b'ibyaha bito bitabagiriye ikigongwe cyangwa bahaye liberté provisoire, dusanga abagore ntibashikirwa kuko mu byo twatoje batubwiye ko umugore arenza akora icaha kiremereye. Aho rero boraba mwishamwe ntabariza turipfuza nk'umuntu amaze bari yacira imyaka 10 akaba akoze igihano c'umwaka urenga, uwo muntu ko yotaha burya aba yarihanuye. Aba bantu bafitaniye amadeni bakumvikana, ugasanga hari umuntu umwe yapfungishije nk'abantu bangahe, uwo muntu akaguma yidegembya kandi ugasanga ari mu kabara ariko arigamba ngo narabakomesheje. Ivyo rero mwishamwe ntabariza n'ayandi mashirahamwe agwanira agateka kazina muntu turateye akamo cyane cyane ko muzi neza ko umugwi wigenga w'agateka kazina muntu CNDH wavugiye neza hari Nyanzarake kw'ivyo babona mu mabohero biteye ubwoba. Natwe akaba ariko tubibona cyane cyane aho usanga abantu bapfunga ikiringo kirengeje, cyane cyane twavuga muri ya makasho y'amakomine cyangwa amakomisariya cyangwa mu mapeji, usanga by'ukuri umuntu arengeje ikiringo procureur yategereza kumumaza cyangwa opeji. Ivyo rero bikwega induru by'ukuri ivyo abarundi tubarindiriye ko yaba ibi bitoro biriko birabura, ariko twumva ko hari ubutare, ivyo byose bovyicarira kugira umwene gihugu aharonka koyoko. Abarundi twese iki gihugu twaba tuvuga ko ari impetso yaduhetse kandi ari Burundi bwa twese,
umwene gihugu akeneye kwiyunguruza aronke kimwunguruza. Murazi neza ko tuvuga tuti agateka kanje aho gahera niko naho wundi gahera. Ivyo rero turizeye yuko umushikiranganje ajejwe ivyo by'ibitoro n'umuyaga nkuba, murazi ko bimwe bimwe hari igihe unacika, ivyo byose bifata mu minwe kugira twese abarundi tubone yuko uyu mugabo wambwe wahunzwe amajwi n'abamwe bavuyemo ayo matora ko twese twobashima ivyo bariko baradukorera. Ntizoshima ko twatoye abadepite atakintu batwunguye batavugiye umwene gihugu. Ikizotwemeza ko twatoye abadepite bijunja n'ijambo kandi tubivuge tunabideha turavye abashinga amateka batowe ni bicocoro n'abantu bakoze mu ministeri atandukanye, n'abantu twabonye bari bafise imirimo itandukanye nyuranye y'igihugu. Twizera rero yuko amategeko bazotora azobatomoye hatibagiyemwo n'ivyo vyo kuraba amabohero ukuntu atunganijwe n'ukuntu bo kwamiyora amabohero, kusanga n'amabohero amwe amashaje winjiyeyo usanga wicwa n'intuntu n'agahinda ukibaza atahano je no haza vyomera gute. Tubasavye rero abashinga amateka n'abakenguza amateka nibumva akamu twabateye ko bogira visite mu mabohero. Erega imbere yuko uvura umugwayi ntiwo muvura ataje ngo umukonsilite. Mugabo ko babo abanyoro badashobora kwideplasa ngo basange abashinga amateka mu Kigobe, tubateye akamu tubasagasira bogenda bakaraba abene wacu aho bagorewe, niho bofata ingingo zibereye kandi niho bomenya ibibazo babaza umushikirizamanza kizigenza wa Republika, niho bomenya ibibazo bazobaza umushikiranganje w'ubutungane, niho bomenya ibibazo bagiza mu visite yabo, ibibazo babaza umushikiranganje ajejwe umuyaga nkuba n'amazi n'ayo matara. Ayo matara nyene twayavuze mu muyaga nkuba. Rero ivyo bibazo byose bigoye bihanze abene gihugu tubasabiye kuzobitorera inyishu. Tukaba muri kino kiganiro cacu twipfuje yuko abarundi bose bumva aho duhagaze muri aya mezi 8 aheze, tukaba twinjiye mu kwezi kw'icenda dusaba aya mezi 3 asigaye kugira umwaka wa 2025 tusozere twinjire mu mwaka wa 2026 ko se barundi yosubira gafata ingingo nziza yama yafashe zakigoro ka bene gihugu atibagiye akabanyororo. Tukaba tumuteye akamo ko yosubira akagira ikigongwe nk'umuvyeyi abanyororo bakabarekura. Tukaba rero twipfurije inzego zose zatoye amagara meza, mbere twipfuza kandi ko agateka kazina muntu kotera imbere mu Burundi, abarundi twose tukubahirizwa, niharambe ubutungane, niharambe intwaro ibereye mu gihugu cacu c'u Burundi.